mwaramutse namwiriwe umuntu wese aherereye nitwa Arakaza Pacifique mvuka mu ntara ya Makamba. Rukundo Jean Pierre kuri Limo TV turabaramutsa mwebwe mukurikirana mudahengeshanya Limo TV. Nuko rero mbazaniye inkuru nari narakoze mu minsi heze aho nasabira ubufasha umusore Arakaza Pacifique yaragwariye muri hôpital militaire, abantu bakaba barafashije araronka amahera yo kuja kwivuza mu Buhindi, ariko ntiyashoboye kuronka amahera yo kuja kwivuza mu Bubiligi, ariko yashoboye no kuja no mu Buhindi. Deja ni intambwe, ariko aho ari mu Buhindi naho nyene bakeneye amafaranga menshi kuko bariko bakora ibipimo bikomeye. Yarahinduye hôpital, rero akavuga ati ndakeneye ubufasha kuko naramaze gushika mu minwe y'ababishoboye. Rero barakoze GoFudme turayibapartaja n'uno munsi turayishirako. Ntimwayitavye uko bikwiye, ariko nibaza yuko umuntu atanga mu gihe babona ko bishoboka. Reka dusubire dubasabe, ngira uno munsi birashoboka, mumufate mu mugongo, mumushigikire. Umuntu agirwa n'abandi, nta muri societe tubamwo wese menya ko nawe wahugeze hari umuntu yitanze kandi birabizi. Rero yadushikirije ijambo, nibyo nashaka kubashikiriza. Mumwumvirize ingene ibintu bimeze nahageze, hanyuma iyo GoFudme murabo kuntu iyo duga kugira ashobore kuri amahera akenewe. Reka mumwumvirize. Ndabahaye mwaramutse namwiriwe umuntu wese aherereye nitwa Arakaza Pacifique mvuka mu ntara ya Makamba, komine Mahamba, umutumba wa Samvura. Naragize accident mu 2022, hanashoboye kwivuriza mu Burundi umwaka wose, biranka ko nshobora gukira. Aho abaganga bangiriye komisiyo medikale yo kuja kwivuza hanze y'igihugu. Barasabye ubufasha ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, aho abarundi bashoboye kunterera, ariko sinashoboye kuronka amafaranga yo kuja kwivuza mu Bubiligi kuko muri ambasade bari babuze ko baduha viza. Ariko tuzanye fagitire ko twarishe ibitaro byo mu Bubiligi na rendez-vous mu dogiteri, aho twashoboye kubura viza. Rero kuguru kuguma gusinzikara, aho habonetse umuganga aratubwira ati burya mu gihugu cya Dubai baravura neza, ati kandi viza ziroroshe. Aho twashoboye kurondera viza ya Dubai, turashobora kugenda Dubai, aho twashikiye ku bitaro bita Hospital. Baratugirira ama-examen, ama-scanere, ecography n'ibindi bipimo by'amaraso. Baca basanga mfise infection niniya cyane mu kuguru, aho bashoboye no kumbwira ko ivyo bitaro bidashoboye kuyivura, atariko bashobora kungira ku bitaro bita Hospital, n'ibitaro biri Dubai nyene. Aho bandungitseho navyo biranyakira, bingirira ibipimo byavyo, ama-examen, scanere, ecography n'ibindi bipimo by'amaraso naho nyene. Ego aho nabo bashoboye gusanga mfise iyo infection, baca bambwira ko nabo umuganga w'umuspecialiste asanzwe akorera kuri ivyo bitaro, ari asanzwe akorera no mu Buhindi, baca bampa rendez-vous itariki 11 z'ukwa gatatu, ariko wa mbere uheze, aho nashoboye kubonana nabo. Barambwira ko bashoboye kubivura, bazongera operation zibiri. Operation ya mbere yari yo gukura ko parti yabaye infecté, bakanshiramo pastille kugira ngo iyo infection ihere. Operation ya kabiri yari yo gukura igufa mu rubavu, bagashira aho hantu hariyo place bakuyeho yabaye infecté. Rero baduciye amahera menshi cyane, baduciye 70,000 z'amadiramu, n'abakoresha amafaranga bita amadiramu. Yego mu madolari ni 19,125. Yego twasohoye twagira dusubire tubatera kamo, ngo tunabashimira cyane ku kigoro mwagize ko kudutera ngo dushobore gushika kwivuza. Rero ayo mahera ni menshi cyane, impinga iracyari ndende, twashaka mudufashe cyane
muduterere kuko badusabye kosiyo ya simye twarayirishe, rero twagira mudufashe rwose muduterere umwe wese muri bike Imana yamuhejagije kugira ngo ashobore kwivuza. Nkabasaba n'abarundi bose bari mu gihugu ca Dubai ko bonshikako ivyo bitaro vya Ashide Hospital, nkaba ngwariye muri bloc 7 chambre 14. Hanyuma abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu batari mu gihugu ca Dubai bakaba boshobora kundondera kuri WhatsApp plus 971 588 421 800. Abari abifuza kunterefona ndavuga nuko nyene, abifuza kunterefona kuri video turavugana nta kibazo. Nizeye cyane mwakoze kumwumviriza. Nizere yuko ivyo yatubwiye twavyumvise, tuzi situation ingene imeze hariya mu Buhindi. Akaba yizeye yuko twese dushobora gushira hamwe duke tukamukwiriza some bashaka, hanyuma ejo akazoba yigendera, ejo akazoba ari ku kazi nawe afasha abandi. Murakoze nawe utaha.